Muy buenas tardes, amados hermanos Mwiriwe y neza amigos, bakundwa nshuti na bene data reunidos aquí en Joinville, mukoraniye ngaha muri Joinville en la República del Brasil. muri Repubulika ya Brazil. Es para mí una bendición grande Kuri estar jewe con n'umugisha ustedes udasanzwe kubana namwe en la dedicación de este lugar mu kwegurira Imana iki para la kibanza gloria de Dios ku en bw'icubahiro este día c'Imana postrero. kuri uno munsi wa nyuma. En el Antiguo Testamento Mu isezerano rya kera tenemos la dedicación turafise del tabernáculo ihema que Moisés ryeguriwe construyó, Imana, ihema Mose y también yubatse, tenemos la dedicación ndetse kandi turafise del templo que construyó el rey n'ingoro Salomón. yeguriwe Imana, ingoro umwami Salomo yubatse. Veamos aquí en el capítulo Turabe hano 8 mu de gice Primera de c'umunani Reyes, mu bami ba mbere versos 6 al 11, kuva ku murongo wa gatandatu kugeza ku wa cumi na lo rimwe, que sucedió ivyabaye cuando Salomón igihe Salomo dedicó el templo a Dios. yegurira Imana ingoro, Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de maze Jehová en su abaherezi lugar, binjiza en iyo el sanduku lugar y'isezerano en el ry'Uhoraho santuario bayishikana de la ahayo casa, en el haruguru lugar mu ngoro santísimo, ariho hera debajo de las cane alas de los munsi querubines. y'amababa y'abakerubi. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo até debaixo das asas dos querubins. Porque los querubines tenían extendidas las alas Kuko sobre ivyo el bishushanyo lugar vy'abakerubi del vyari arca, bishanje y así amababa cubrían los hejuru y'ikibanza querubines el c'iyo arca y sanduku, sus varas por encima. bigakingira iyo sanduku n'iminiho yayo. Ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. Y sacaron las Kandi iyo miniho yayo, varas kandi iyo miniho de manera yayo yari que sus miremire, extremos se bigatuma dejaban ver uhagaze ahera desde el lugar santo hafi que y'ahera está cane delante del lugar santísimo, yashobora kubona pero no imitwe se yayo, dejaban ver ariko desde uhagaze más afuera, hanze y así ntiyayibona, quedaron hasta kandi hoy. niho ikiri Os varais no kugeza n'ubu. saíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. En el arca ninguna cosa había Muri iyo sino las sanduku dos tablas nta de kindi piedra que carimwo había atari vya puesto bisate bibiri Moisés en vy'amabuye Horeb, Mose yashiriyemwo i donde Jehová Horebu hizo pacto con los hijos igihe de Israel Uhoraho cuando yasezerana salieron isezerano de la n'Abisirayeli tierra de hamwe Egipto. bava mu gihugu ca A arca Egiputa. não havia senão só as duas tábuas de pedra que Moisés pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Y cuando los sacerdotes salieron del Maze santuario, abaherezi la bavuye nube llenó ahera, la casa de igicu Jehová. c'igipfungu cuzura mu ngoro y'Uhoraho. Os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa de Jeová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer Bituma para ministrar por abaherezi causa de la badashobora nube, porque la gloria de guhagararayo Jehová ngo había bahereze llenado ku la bw'ico gicu, casa de Jehová. kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová enchera a casa do Senhor. Que Dios bendiga nuestras almas Ese con Imana su yuhezagira palabra ubugingo bwacu ibuhezagije ijambo ryayo, y nos permite entender. kandi ikatwemerera no kuritahura. Permita Dios entender Imana itwemerere lo que es gutahura la dedicación del ico ari templo. co ukwegurira Imana ingoro. Pueden tomar ustedes asiento. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Hemos visto en esta ocasión Turabonye muri kano kanya que la gloria de Dios ko entró a la ubwiza casa bw'Imana que Salomón bwinjiye mu construyó nzu Salomo yubatse, Que Salomão construiu y llegó hasta el lugar santísimo bushika n'ahera ha cane, y se colocó sobre el arca del pacto. buja kw'isanduku y'isezerano. Así había sucedido también Uko ni nako vyari vyagenze cuando Moisés igihe Mose dedicó el tabernáculo a yegurira Dios ihema Imana allá en el principio, hariya mw'itanguriro. y encontramos e encontramos Kandi turabona que en la dedicación de ese tabernáculo ko a dedicação desse ukwegurira Imana iryo hema, Dios se manifestó Imana en una yarigaragaje forma gloriosa. mu buryo bw'igitangaza. Ivyo biri ngaha Capítulo 20, mu kuvayo igice ca 20.
Por ahí está la orden. aho niho hari urwo Y luego rutonde. en el capítulo 40 del Éxodo Hanyuma no mu gice ca 40 mu kuvayo está la dedicación está a dedicação del templo. niho Y en el verso 28 hari ukwegurira Imana iyo ngoro ku murongo wa 28 del capítulo 40 mu de gice ca 40 no capítulo 40 mu kuvayo tenemos temos lo turafise que sucedió ivyabaye cuando fue dedicado. igihe iyo ngoro Capítulo yeguriwe 40, Imana. verso 33 al 38 Igice ca dice, 40 umurongo wa 33 kugeza ku 40 haravuga ngo finalmente erigió el atrio alrededor del araheza tabernáculo ashiraho urugo y del altar, rukikuza y puso la iryo hema cortina n'igicaniro de impande a la zose, entrada del atrio. ashiraho Así n'impuzu yo acabó gukinga Moisés mw'irembo la obra. ryago. Uko niko Mose yarangije ico gikorwa. do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo maze de ca reunión, gicu y gipfuka la gloria de Jehová maze ca gicu llenó gipfuka ihema el ry'ibonaniro, tabernáculo. ubwiza bw'uhoraho bwuzura mw'iryo hema ry'imbere. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Y no podía entrar, y no podía Moisés entrar Mose en el ntiyashobora tabernáculo de kwinjira reunión, muri iryo hema porque la nube estaba ry'ibonaniro sobre él, y kuko la ico gicu gloria cari de kuri Jehová ryo lo llenaba. n'ubwiza bw'uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Eso sucedió. Ivyo vyabaye Moisés dedicó el templo a Dios. igihe Mose yegurira ingoro Y luego Imana. cuando Salomón dedicó el Hanyuma templo a Dios, igihe Salomo nawe yegurira ingoro Imana, sucedió lo mismo habaye ibintu bimeze nk'ivyo en nyene el pueblo hebreo. mu bwoko bw'Abaheburayo. Sobre y dentro del tabernáculo Hejuru Dentro do tabernáculo, no mw'iryo hema construyó Salomón canke no mu ngoro Salomo yubatse, Imana yarinjiye en la columna de fuego. mu nkingi y'umuriro. Y ahora en el Éxodo capítulo Mu kuvuyo naho 25, rero mu gice ca 25 capítulo 25, versos umurongo verso 21 en umurongo wa adelante, 21 ukabandanya, le dice Dios a Moisés, Imana yabwiye Mose y iti, pondrás el propiciatorio uheze urumye encima del uwo mutemere wo arca, guhongerako kuri ya sandugu, propiciatório em cima da arca, y en el arca pondrás el uyishizemwo testimonio que yo te vya daré. bishinge nahe nzoguha. houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Y de allí me declararé a ti. Aho niho nzohora mbonanira nawe, E ali virei a ti e falarei contigo. Y hablaré contigo de sobre el nkakubarira propiciatorio ivyo ngushikirije entre los vyose querubines que vy'ivyagezwe están sobre el ngeze arca Abisirayeli, del ndi hejuru y'uwo testimonio, mutemere todo wo lo que yo te guhongerako mandare para hagati los y'aba hijos de Israel. bakerubi bo kw'isandugu y'ibishinge ntahe. Propiciatório do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. De sobre el propiciatorio E sobre Iri hejuru ku mutemere wo guhongererako hagati mu bakerubi babiri b'izahabu, le hablaría Dios a Moisés niho Imana yari kuvugishiriza Mose ikamubwira Dios quería darle a ibintu conocer vyose al pueblo Imana yashaka kumenyesha ubwoko bw'Abaheburayo. y Moisés Mose nawe las hablaba al pueblo hebreo. yarabibwira ubwoko bw'Abaheburayo, Ese es el orden de kuko Dios. ubwo niko rutonde rw'Imana. Toda revelación Uguhishurirwa kose gutegerezwa kuza ku ese muvugishwa, profeta uwo muvugishwa nawe akagushikiriza abantu. Uwo muvugishwa transmite esa revelación divina atanga uko guhishurirwa kw'Imana, ariryo jambo ry'Imana para la edad ryo mu gihe canke mu kiringo kiba kigezweho, we araheza akaritanga akarishikiriza abantu. Uko niko vyabaye kuri Mose con todos los mensajeros ndetse no ku zindi ntumwa zose z'Imana. para cada edad, Muri buri gihe dispensación, na buri kiringo Dios tiene Imana algo para llevar a cabo iba ifise ikintu co gukora, y no funcionará otra cosa kandi nta kindi kintu sino gikunda lo que Dios tiene para ese uretse tiempo. ico Imana ifise muri ico gihe. Y lo que Dios tiene para ese tiempo Kandi ico Imana ifise muri ico gihe é um mensageiro ni intumwa yayo y iyo ese yihishurira, mensajero hanyuma iyo revela ntumwa esa nayo palabra igahishura iryo jambo, ikarihishurira ihanga ry'Imana. Aho rero hagaca hatangura igihe gishasha canke ikiringo gishasha. Aho rero abantu baraheza bakaronka ubutumwa bw'Imana bw'ico gihe canke bwo muri ico kiringo.
kuko por medio de un mensajero. butegerezwa kuza biciye mu ntumwa uguhishurirwa kose gutegerezwa kuza biciye mu mvugishwa n'Imana. Iyo abantu rero La revelación barindiriye guhishurirwa de los 7 truenos. kw'imituragaro kugira ngo ihishure ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, bategerezwa rero kurindira umuvugishwa w'ikiringo ari nawe aza kuko guhishurirwa kuzako, hanyuma uko guhishurirwa nawe akagushikiriza abantu. None guhishurirwa kwaza guturutse hehe? Ku bwoko bw'Abaheburayo, igihe Imana yemera ingoro canke ihema Mose yubatse, Imana yaramubwiye iti ndi ku mutemere wo guhongererako hagati y'abakerubi babiri, aho niho nzokwiyerekera mpeze ndakubwire ibintu byose nshaka ko ubwira abantu, nawe uzi ubibwira abantu mu majambo aciye bugufi. Ibyo nibyo Imana yabwiye Mose. Rero ubu ntitugifise rya hema Mose yubaka, nta nubwo dufise na ya ngoro Salomo yubaka. None ni mu ngoro yihe? Mu ngoro yihe Imana izigaragariza Kristo kugira ngo aganirize ubwoko bw'Abaheburayo, kandi ategerezwa kugira ubukozi bw'imyelayo ibiri. None iyo ngoro izoba irihe? Kuko mwitegereze, mu ngoro umwami Salomo yubatse hari abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu. Mu gice kihe? Ahera ha cane. Hagati y'abakerubi babiri b'izahabu n'igiti c'umwelayo hari isanduku ry'isezerano. Abo bakerubi babiri b'igiti c'umwelayo banini bari babajwe n'umwami Salomo mu ngoro nshasha. Rero mu ngoro nshasha y'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo, turafise isezerano ko Kristo azogira imyelayo ibiri. None azoyishira he? Mu gihe ca mbere aho nta yari ihari, mu gihe ca kabiri naho nyene nta yari ihari. Mwibuke yuko ari abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo, ariyo myelayo ibiri yo muri Zekariya igice ca 4 n'ivyahishuriwe Yohana igice ca 11, aribo ari Mose mu ncuro ya kabiri mu bukozi bwiwe, hamwe n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya 5. None mwamuzi ico arico ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya 5? Reka turabe ico Revera William Branham yavuze. Kuko yari Eliya mu kwigaragaza kwa 4 k'ubukozi bwa Eliya, ariko ntiyari Eliya wa wundi asanzwe. Yari mpwemu w'Imana akora ubukozi bwa Eliya, abukorera muri Revera William Branham nk'uko yari yabukoze, abukorera muri Yohana Umubatizi no muri Elisa no muri Eliya w'itishubi. Murabe, igihe cose Imana yakora ubukozi bwa Eliya, yahindura umubiri w'inyama, ndetse mu yandi majambo yanahindura n'izina. Yahindura izina. Eliya yategerezwa kuza. Igihe Eliya yaza ku ncuro ya mbere yitwa Eliya w'itishubi. Igihe hatse ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kabiri, umubiri w'inyama witwa Elisa. Ariko muri we harimwo ubukozi bwa Eliya ariho bugaragariye, kandi yari imigabane ibiri ya mpwemu ya Eliya, ari navyo Eliya yari yasavye. Yari yabisavye Eliya, biza kuri Elisa. Imigabane ibiri y'imhemu y'ubukozi yari iri muri Eliya, hari navyo bishushanya imigabane ibiri y'ubukozi bwasezeranijwe mu gihe ca nyuma nk'imyelayo ibiri. Rero incuro ya 3 ubwo ubukozi bwa Eliya bwari buri kw'isi, umubiri w'inyama witwa Yohana. Rero mwitegereza ubukozi bwa Eliya bwarahinduye izina,
mu guhindura umubiri w'inyama, ariko ubukozi bwagumye ari bwa bundi nyene. Ni mpwemu yera akora ubukozi bwa Eliya, kandi igihe yabukora muri Yohana Umubatizi, abaheburayo bari barindiriye kuza kwa Eliya no kuza kwa Mesiya. Eliya yaraje ntibamumenya, yaje afise izina risha, yitwa Yohana. Ariko umumarayika mukuru Gaburiyeli yari yavuze ati muze mumwite Yohana, ariko azoba ari umuvugishwa n'Imana, kandi azoza afise mpwemu n'ububasha uburanga bwa Eliya. Ariko ati muze mumwite Yohana, muri nyama witwa Yohana, ariko ubukozi bwari buri muri we bwitwa Eliya, kuko yari mpwemu w'Imana, mpwemu wa Kristo. Muri Yohana Umubatizi akora ubwo bukozi, kuko mpwemu yera niwe umwe rudenda afise ubukozi, kandi abukorera mu bantu abo yateguye uhereye ku visi itararemwa. Ntibipfa kugushaka canke kugushimika. Ico gituma Elisa igihe yabwira Eliya ati jewe ico nshaka ni imigabane ibiri y'impwemu iri muri wewe, haze kuri jewe iyo migabane ibiri. Eliya yaravuze ati unsavye ikintu kigoye cane, kuko ntibiva kuwusaba, kandi Imana yari kumuha ubukozi bw'umuvugishwa. Ariko Imana yari ifitiye Elisa ubukozi bw'ubuvugishwa. Hari navyo Imana yari yabwiye Eliya igihe yamubwira iti genda usige Elisa ngo azabe umuvugishwa mu kiringo cawe, mu gishingo cawe. Kubw'ivyo rero umuvugishwa yari gukurikira Eliya yari kuba ari Elisa. Rero cari ikintu kigoye cane Elisa yari yasavye, ngo haze imigabane ibiri ya mpwemu yari iri muri Eliya. Ariko kubera ko isezerano Elisa yari yarayahawe, isezerano Imana yari yasezeraniye Eliya, ryari uko Elisa azoba umuvugishwa mu gishingo ca Eliya. Rero mwitegereze, Elisa yari yavutse kugira ngo azobe umuvugishwa. Yari umuvugishwa, yaje afise integera bwenge zibiri zikorera icarimwe, kandi ico yasavye cari gihuye n'umugambi w'Imana yari ifitiye Elisa kugira ngo akore. Murabe rero ico Revera Ukwegurira-Imana yavuze ku rupapuro rw'149 ku bijanye n'ubukozi bwa Eliya. Yaravuze ati impwemu imwe rudende yamye iri ngaha ku isi nzi yotegereza kuba Eliya, nk'uko byabaye muri buri gihe, kandi uko niko byavugijwe ko bizoba, kuko mpwemu wiwe ntiyari kindi uretse impwemu ya Kristo. Yari mpwemu ya Kristo ikorera muri Elisa ndetse no muri Eliya ikora ubwo bukozi. Igihe Kristo yaza, we yabaye umwuzuro, yari Imana y'abavugishwa. Rero murumva ko ari mpwemu yera, mpwemu wa Kristo. Murumva ko ari we yari muri Eliya butishubi akora burya bukozi, ari no muri Elisa akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kabiri, yari no muri Yohana Umubatizi akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatatu, yari ari no muri Revera Ukwegurira-Imana akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kane, kandi azoba ari ku isi akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Reka rero turabe rino banga. Murabe ico Revera Ukwegurira-Imana yavuze ku bijanye n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Ku rupapuro rw'399 mu gitabo c'imetanije, mu kibazo ca 11 yaravuze ati Eliya azoza kubwira ubutumwa Abayuda n'umwe Eliya w'ukuri, umwe yarari mu misi ya Ahabu, canke azoba ari mpwemu ya Eliya ije ku wundi muntu.
La contestación fue, E a resposta foi: inyishu yabaye ati ndimvira ko azoba ari umuntu wo muri iki gihe asizwe iyo mpwemu sabe que será homem deste tempo ungido com esse espírito. porque cuando viene Elías, kuko iyo Eliya aje conforme a la promesa divina, nk'uko Imana yabisezeranye es un hombre ni umuntu del tiempo wo mu en que gihe se cumple esa promesa, ubwo haba hashikijwe en iryo donde está el sezerano Espíritu Santo, aho mpwemu yera aba ariko arakora ubukozi bwa Eliya prometido para esa ocasión. bwasezeranijwe muri ako kanya yarabukoreye muri Eliya butishubi Y fue un hombre kandi yari umuntu wo mu ico gihe y lo operó en Eliseo. yarabukoreye no muri Elisa mu nshuro ya kabiri Y fue un hombre yabaye umuntu wo mu ico gihe y lo operó en Juan yarabukoreye el no Bautista. muri Yohana Mubatizi aba umuntu wo mu ico gihe No tenía que ser Elías Tisbita ntiyategerezwa kuba ari Eliya butishubi del pasado, wo muri kahise viviendo aje en los días de Jesús, mu minsi para ya preparar Yesu el camino. kugira ngo amutegurire inzira El ariko ministerio de ubukozi Elías bwa Eliya tenía que venir, bwategerezwa pero no kuza Elías Tisbita literal. ariko atari Eliya wa wundi butishubi Tenía que venir el ministerio de Elías. hategerezwa kuza ubukozi bwa Y por lo Eliya tanto, kandi ku el bw'ivyo ocupar el ministerio de Elías, ugukora ubukozi bwa Tisbita, Eliya tenía que butishubi venir yategerezwa para ver el kuza ministerio de Elías kugira ngo akore ubukozi por bwa tercera Eliya ocasión. mu nshuro ya Vino el gatatu Espíritu Santo nk'emu yera yaraje rero por el ministerio de akora Elías ubukozi por bwa tercera Eliya ocasión mu nshuro ya gatatu en Juan el Bautista. muri Yohana Mubatizi Y para cruzar la segunda venida de Cristo, kandi no kugira ngo hategurizwe kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'emu yera yaraje muri Revera William Branham akora ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya kane y para el ministerio de Elías por quinta ocasión, kandi n'ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu Quinta ocasião. estar el Espíritu Santo nk'emu yera en un hombre azoba ari mu de este muntu tiempo, wo mu iki gihe operando el ministerio de akora Elías ubukozi bwa Eliya por quinta ocasión. mu nshuro ya gatanu Y eso será kandi el que le llevará el mensaje uwo niwe azojana ubutumwa al pueblo hebreo. mu bwoko bw'Abaheburayo Pero antes, ariko imbere yaho mbega azoba ari en he la casa de Dios. azoba ari mu nzu ¿Dónde y'Imana estaban los dos querubines de nihe bronce hari de Dios? abakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe En el templo zahabu que construyó Moisés, mu ngoro yubatswe na o en el Mose templo que construyó canke Salomón, mu ngoro yubatswe na Salomo Salomão construiu. pues estaban en el lugar santísimo. bari barahera ha cane Y ahora vean ustedes, rero hemos visto a Elías Temos visto ele murabona ko twabonye Eliya mu nzu y'Imana en 4 ocasiones mu anteriores nshuro zine zabanjije y estará por quinta ocasión. kandi azonahaba no mu nshuro ya gatanu En la primera y segunda ocasión mu nshuro ya mbere n'iya kabiri y tercera ocasión n'inshuro ya estuvo gatatu en la casa de Dios, yari ari mu nzu en y'Imana el atrio. mu gice cyo hanze kuko igice cyo hanze ni kuva kuri Adamu kugeza kuri Yesu Y después lo encontramos hanyuma dentro del lugar santo, turamusanga n'ahera Eliya en su cuarta mu manifestación. kwigaragaza kwiwe kwa kane mu gihe c'indwi c'ishengero Pero ry'abanyamahanga Elías tiene que aparecer en el día ariko posterior, Eliya ategerezwa kugaragara ku munsi wa nyuma ahera ha cane y tiene que aparecer kandi ategerezwa kugaragara ari kumwe na Mose y tiene que aparecer ategerezwa kandi kugaragara ari kumwe na porque el Yesu Hijo del Hombre kuko umwana w'umuntu vendrá con sus ángeles. azozana n'abamarayika biwe kandi abamarayika biwe ni imyera ibiri Mose na Eliya Donde esté el Hijo del Hombre aho umwana w'umuntu agaragariye estará Elías aho niho manifestado, Eliya nawe y nyine estará azogaragarira Moisés manifestado. na Mose nawe nyine azogaragarira ngaho Eliya mu nshuro ya gatanu Mose mu nshuro ya kabiri Yesu nawe mu nshuro ya kabiri No hay otro lugar. kandi nta handi hantu hahari mu nzu y'Imana uretse ahera ha cane Por eso nico gituma hagaragara Shekina viniendo al lugar santísimo, ije ahera ha y esa cane es la venida del kandi Señor. ako no kuza k'umwami En el tabernáculo que construyó Moisés, mw'ihema Mose en yubatse el templo que construyó Salomón, mu ngoro Salomo yubatse y eso es la venida kandi uko no del kuza Señor para el día posterior. k'umwami ku munsi wa En el nyuma templo espiritual, mu ngoro y'umuti bw'impwemu ya Yesu Kristo su venida es ukuza kwiwe no para primera, segunda, si tercera, uko mu gihe ca mbere ca cuarta, kabiri ca quinta, gatatu ca kane ca gatanu ca gatandatu canke ic'indwi sino para la edad de la piedra. ariko nuko mu gihe c'ibiri komeza ifuruka arico gihe c'ahera ha cane Las 7 edades corresponden ibihendwi al bihuye lugar santo. n'ikibanza c'ahera Vimos a Elías kandi twarabonye en el lugar Eliya santo, en ahera la séptima edad. mu gihe Miren c'indwi cómo Elías murabona ingene Eliya administró la casa de Dios. yakoreye mu nzu Y ha y'Imana ido subiendo kandi yagiye araduga mu nzu y'Imana ava mu kibanza co hanze aja ahera rero murabe ubukozi bwa Mose nabwo nyene bwarakoreye mu nzu y'Imana turabubona del atrio, mu kibanza co hanze y vemos al ministerio de Jesús turabona kandi n'ubukozi bwa Yesu también en el atrio nabwo ministrado. nyene buriko bukorera mu gice co hanze hanyuma ry'ibihendwe vy'ishengero turabona mpwemu ya Kristo ubukozi bwa Kristo En las 7 edades, bukorera mu hasta bihendwi los 7 biciye mu bamarayika ndwi ntumwa y luego hanyuma
ubukozi bwa Kristo buzoba buriko burakorera mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka. Kandi buzohakorera gute? Kuko ubwo nibwo bukozi buzotumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Mu byeshuri Yohana mu gice cya 4 murongo wa mbere haratubwira hati, duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho, ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Kristo hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba adutumirira kuduga kugira ngo atwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibyamaze kuba mu bihindurwa by'ishengero. None azobitubwira gute bino bintu byose bigiye kubaho? Kuko ubu nta n'umwe agifise mwabajya bamarayika ndwi ntumwa, ari nabo yavugiyemwe mu bihindurwa by'ishengero, abo yavugiyemwe mu bihindurwa by'ishengero. Kuko nta guhishurirwa na kumwe gushobora kuza kutaje mu muvugishwa mu ntumwa. None ninde azogira Kristo ku munsi wa nyuma? Ninde azogira? Ninde azoba afise kugira ngo amenyekanishe avuge bino bintu byose biterezwa kuba, agaheza natwe akabitubwira, bityo agaheza uwo muntu akaba igikoresho cya Kristo? Mwitegereze, uwo muntu ni nawe Kristo yavuze ko cyane, yavuze cyane kuri uwo muntu kurusha abamarayika ndwi ntumwa bose bari hamwe. Murabe ivyeshuri Yohana igice cya 22 murongo wa 6 haravuga ngo, arambarira ateye amajambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igere mpemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde yatumye? Ni marayika wiwe. Kugira girike? Kugira ngo yereke abagorano biwe ibintu bitereza kubaho vuba. Bino bintu byose bitereza kubaho vuba ibyo Kristo yasezeranye guhishurira ishengero ryiwe, abantu bose baduga ahazoba ari ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka. Mwitegereze, abihishura biciye muri marayika we ntumwa. Icyo nico gikoresho cya Yesu Kristo cyo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka mu ngoro y'injugw'impwemu ya Kristo, ariho ari mu gihe cyahera ha cyane y'ingoro yiwe mu by'ubw'impwemu. Mu byeshuri Yohana igice cya 22 murongo wa 16 naho nyene Kristo yaravuze ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ko bw'amashengero. Bityo aheze atubwira tumenyeshe bino bintu byose bitereza kubaho vuba. Uyu mumarayika ntumwa ni igikoresho cya Yesu Kristo mpemu yera, ari nawe azoba ariko akoreramwo ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya 5, ubukozi bwa Mose mu nshuro ya 2, hamwe n'ubukozi bwa Yesu mu nshuro ya 2. Ahari ubukozi bw'umwana w'umuntu hazoba kandi n'ubukozi bwa Mose hamwe n'ubukozi bwa Eliya, kuko Imana ntishobora kugira abavugishwa babiri bakuru mu gihe kimwe. Cyane cyane ntiyonagira batatu, ariko irashobora kugira ubukozi butatu mu muntu umwe, ntihabe ikibazo na kimwe. Rero dushobora kubona ibanga ry'ingoro y'Imana. Ibintu byose byerekaniwe hariya ni ibishushanyo by'ibizoba biriko biraba mu ngoro y'injugw'impwemu ya Kristo mu ishengero rya Yesu Kristo. Ingoro y'injugw'impwemu ya Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma izokwegurirwa Imana kugira ngo Imana yibimwe mu mwuzuro wose, Imana yigaragarize muri yo mu mwuzuro wose. Imana izinjira mu mwuzuro wayo wose, yinjira hera ha cane h'ingoro yayo y'injugw'impwemu. Yo izohindura marayika wayo ntumwa, ndetse na buri muntu wese azoba ari ahera ha cane h'ingoro yayo mu by'impwemu. Ahera ha cane ni igihe cy'ibiruka by'imfuruka, kandi hubakishwa ibiremwa abantu, ndetse nk'uko n'iyindi ngoro yose mu by'impwemu nayo nyene yubatswe n'ibiremwa abantu, ahandi hose hasigaye mu ngoro yo mu by'impwemu yubakishijwe n'abizera. Rero mwitegereze iyo ngoro nshasha. Mu ngoro nshasha hari abakerubi babiri b'igiti cyo mwelayo.
mu ngoro Salomo yubatse. Mu ngoro nshasha naho iyo Yesu Kristo yubaka ari ryo shengero ryiwe, hagaragara imyelayo ibiri. Mu vyeshuro Yohana igice ca 11, muri Zekariya igice ca 4 vyari vyarahanuwe, vyaravugishijwe, kandi imyelayo ibiri. Ivyeshuro Yohana igice ca 11 umurongo wa 3 ukabandanya, havuga ko ari abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Rero reka turabe gato kuri ino ngoro mu Baheburayo igice ca 3 umurongo wa 5 ukabandanya, umurongo wa 5 n'ugatandatu haravuga ngo, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icabona co gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushika kw'iherezo. A qual caso somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Inzu y'Imana rero ni iyihe? Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ni twebwe. Kristo rero ari mu nzu yiwe, mu ishengero ryiwe niho akorera, uva mu gihugu uja mu kindi, biciye mu ntumwa ya buri gihe. Abanyefesi igice ca 2 umurongo wa 19 kugeza ku 22, naho nyene mutagatifu Pawulo yaravuze ati, nuko ntimukiri abashitsi na kavantara, ariko musangiye bwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana. Estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Mwibuke ko buri mwizera wese yavutse ubwa kabiri yavukiye mu muryango w'Imana, kandi umuryango w'Imana, uruvyaro rw'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana bagize ishengero rya Yesu Kristo, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Cresce para templo santo no Senhor. Kugira ngo abiki? Kugira ngo abe urusengero rwera mu mwami wacu. Iyo niyo ngoro nshasha. Ubu ntitugikeneye rya hema Mose yubaka canke ya ngoro Salomo yubaka. Yesu Kristo ariko yubaka ingoro kugira ngo Imana izoyibemwo umwuzuro wose, kandi we arangiza uko kubaka iyo ngoro yiwe muri iki gihe ca nyuma, mu kubaka ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'inkweme, kuko ingoro y'Imana itegerezwa kugira ahera ha cane, kandi ibihendwe by'ishengero hamwe n'abamarayika n'intumwa bajanye bashushanwa n'ahera. hanyuma y'ibihendwe by'ishengero arizo ntambuko z'ahera, haterezwa kuza ahera ha cane, araco gihe c'ibikomeze ifuruka, kandi ico kibanza gitegerezwa kubakishwa ibiremwa abantu. Rero dushobora kubona ko biciye mu bihe by'ishengero habaye ikibanza aho Imana yahamagariye yegeranyiriza abatoranijwe, yubaka buri ntambuko y'ishengero ryayo rihuye n'ahera. Buri ntambuko yagize intumwa, kandi ibyo byose byari byarashushanirijwe ku gitereko kw'amatara kiri ku matarandwe yakije, ibihendwe by'ishengero hamwe n'abamarayika n'intumwa. Ariko hanyuma dushika mu kibanza c'ahera cane mu gihe c'ibiruka bizifuruka. Igihe ca nyuma mu bihendwe by'ishengero cabereye muri Amerika ya ruguru,
ariko igihe cy'ibiruko by'imfuruka naco kibera hehe? Igihe cyahera ha cane h'ingoro y'umuhemu ya Kristo muri Amerika Latine na Karayibe, aho ariko arahamagarira yegeraniriza abatoranijwe abashira mu gihe cy'ibiruko by'imfuruka ahera ha cane h'ingoro y'umuhemu ya Kristo, kandi niharangira nihuzura aho hera ha cane hazoba harangiye ahera ha cane h'ingoro y'umuhemu ya Kristo. Kristo azova ku ntebe yo kutuvuganira, afata igitabo kimuhesha uburenganzira, yisubize vyiwe byose, azura abapfuye bizera Kristo, natwe azoduhindura twebwe bakeye bazima. Nuko Imana izoba yeguriwe ingoro nshasha, kandi Imana izoba muri iyo ngoro umwuzuro wayo wose, kandi aho izoca ihindura marayika wayo ntumwa, izoraga mu mwuzuro ihindure marayika wayo ntumwa, yigaragaze mu bubasha bw'ubukozi bwasezeranijwe ku munsi wa nyuma, aho bazobona ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu buriko burakora ibimenyetso hamwe n'ibitangaza nk'uko byasezeranijwe mu byanditswe. Iyo ntambuko iraje, iyo ntambuko ihuye n'intambuko yo guhindurwa yo kuragwa mu mwuzuro mu gushitswa kuyerekwa gihema, aho babonye habonetse ibitangaza bikomeye cyane n'ibimenyetso. Iyo niyo ntambuko izoshitswa igihe marayika wa Yesu Kristo azoba yarazwa, azoba yahinduwe, hakaba hanahinduwe n'abatonejwe n'Imana bose. Ubwoko bw'Aheburayo bazobona Imana iriko irakora, Yesu Kristo ariko arakora, akorera mu ngoro yiwe nyabw'umuhemu, mu ngoro yiwe nshasha, kuko Imana mu mwuzuro wayo wose izoba iri mu ngoro yayo nsha. Aho rero hazoba hari isanduku y'isezerano. Ku isanduku y'isezerano niho Imana izoba igaragariye. None ni gute isanduku y'isezerano riza ahera ha cane ihingoro y'umuhemu ya Kristo? Ivyo ni ingirakamaro cyane, kuko igihe Mose yubaka ingoro yashize isanduku y'isezerano ahera ha cane, n'igihe Salomo nawe yubaka ingoro imbere yo kuyegurira Imana yashize isanduku y'isezerano ahera ha cane. None ni gute isanduku y'isezerano rizoshigwa ahera ha cane ihingoro y'umuhemu ya Kristo? Turabwirwa ku rupapuro rwa 83, 84, 85 ubutumwa bwitwa ngo kugerageza gukorera igihugu c'Imana atari mu bugombe bwayo. Revera William Branham yaravuze ati, Kristo niwe sanduku y'isezerano ryacu, ijambo. Rero mwitegereze, Kristo ijambo niwe sanduku y'isezerano ryacu. Bo bashatse amadini yabo. Ivyo vyabaye igihe Dawidi yariko arajana isanduku y'isezerano mu gisagara ca Dawidi, kandi yariko arajana ku mukogote musha ukwegwa n'ibimasa. Ariko ubwo ntibwari uburyo Imana yari yaragenye kugira ngo isanduku y'isezerano rigendemwo. Imana yari yagenye ku isanduku y'isezerano rizojanwa ku bitugu vy'Abalewi. Abalewi bakomoka muri Kowati, atari umulewi wari we wese, atari umuherezo wari we wese, ugukomoka muri Kowati, hari nawe Aroni yakomokamwo. Rero uburyo nyabwo bw'ukuri bwari kujana isanduku y'isezerano ku bitugu vy'Abalewi, kandi isanduku y'isezerano rishushanya Kristo. Nico gituma ari ingirakamaro cane mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Isanduku y'isezerano ntirishobora kujanwa ku mikogote misha y'amadini. Ni ukuvuga ko bashobora kugurura amadini mashasha, ariko nta mukogote n'umwe w'idini ushobora kujanwa mu isanduku y'isezerano Kristo ngo ajanwa ahera ha cane. Kandi uva mu gihugu mu kindi, isanduku y'isezerano ryategerezwa kwinjira mu ngoro y'Imana. Mu gihe ca Mose hamwe no mu gihe ca Salomo, mwitegereze, baginjije barikishije hanze mu gice co hanze, barabandanya n'ahera kugeza barishikanye ahera ha cane.
murabe ingene isanduku ry'isezerano ryaje biciye mu bavugishwa uhereye kuri Adamu kugeza kuri Yesu, kuva no kuri Yesu biciye mu bamarayika ntumwa kugeza mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma uhereye ico gihe ukabandanya kugira ngo barishira hera ha cane. Mbega rizogenda gute? Bazorijana gute? Reka turabe. Haravuga ngo ubutumwa bwiwe ntibushobora kugendera ku mukogote w'idini rishasha, mu gihe we yategerezwa kuba ari mu birimwo ubwo butumwa, akaza mu mutima w'umuvugishwa. Mu mutima w'umuvugishwa, nk'uko abaherezi bajana isanduku ry'isezerano ku bitugu, kuko iminiho bajana ku isanduku ry'isezerano bayigereka bayishira ku bitugu by'abaherezi. Aho rero ku mutima niho hagendera isanduku ry'isezerano. Rero dushobora kubona ku mutima w'umuvugishwa niho isanduku ry'isezerano ritegerezwa kugira, niho isanduku rijanwa rikajanwa uva mu gihugu mu kindi ku mutima w'intumwa. Rero kugira ngo ryinjire ahera ha cane ritegerezwa kugendera mu mutima w'umuvugishwa. Ijambo ritegerezwa kwigira umubiri mu muvugishwa. Reka rero turabe rino banga ku rupapuro rwa 84 mu gace kabanziriza ka nyuma haravuga ngo hariho isanduku ry'isezerano rimwe gusa. Iryo sanduku ry'isezerano ni Yesu Kristo, kandi we ni ijambo. Nitegereze, Imana yabwiye umuvugishwa ati jya umuzingo w'igitabo mu isezerano rya kera. Uwo yabaye Ezekiyeli mu gice cya 2 n'igice cya 3, igihe yamubwira iti jya uwo muzingo, kugira ngo hanyuma ahanura avugishwe. Mu isezerano risha naho umuvugishwa mu isezerano risha ni ukuvuga Yohana intumwa mu gice c'10 mu vyeshuro Yohana 8 ukabandanya, yamubwiye iti jya ico gitabo. Kubera iki? Kugira ngo umuvugishwa n'ijambo, kugira ngo umuvugishwa n'ijambo babumwe. Ni ukuvuga yuko ijambo ryigira umubiri mu muntu, muri uwo muvugishwa. Murabona? Iryo ni ryo sanduku ry'isezerano, ijambo ry'Imana. Kandi murabe ingene isanduku ry'isezerano riza mu ngoro nshasha, ariryo shengero rya Yesu Kristo, uva mu gihugu mu kindi kugeza ryinjiye ahera ha cane. None rihinjira gute? Mu mutima w'umuvugishwa. Ryigira umubiri mu muvugishwa wo ku munsi wa nyuma, ari wa marayika w'umwami Yesu Kristo, ari nawe Kristo yigaragarizamwo akagaragarizamwo ubukozi bwa Mose, bwa Eliya, bwa Yesu. Aho niho rero ijambo rihereza rikambara umubiri, rikaza ahera ha cane mu gihe c'ibiruko bizifuruka. Ijambo ritari ngaho, iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ntiyoshobora kwegurirwa Imana kugira ngo Imana yibimwe mu mwuzuro wose. Ariko ijambo riraho, isanduku ry'isezerano ahera ha cane, iyo ngoro yo mu bw'impwemu niyuzura izokwegurirwa Imana. Imana izoyiba mu mwuzuro wayo wose mu ishengero ryayo, ariyo ngoro yayo mu buryo bw'impwemu. Iyo niyo ngoro nshasha, hari nayo izosigwa no mwuzuro wa mpwemu w'Imana. Iyi izoba ari ingoro yo mu nganje y'imyaka 1000. Nko mu gihe ubwoko bw'Eheburayo bwubakira ingoro isanzwe, ingoro isanzwe, boca bongera gutanga ibimazi by'ibitungwa. Ariko mu ngoro y'impwemu ya Kristo nta bitungwa bisanzwe dufise. Dufise Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, yabambwe asesa amaraso yiwe atwoza ivyaha byose. Ayo niyo maraso amwe rudende ari mu ngoro yo mu y'impwemu ya Kristo. Nta maraso y'ibitungwa gihari. Ariya yari ishusho n'ingero y'ikimazi ca Kristo.
Ahora podemos ver rero dushobora kubona el nuevo templo ingoro nshasha y la dedicación del nuevo templo hamwe no kwegurira Imana ingoro nshasha al día posterior. ku munsi wa En cada nyuma ocasión, muri buri en gihe entregamos a cose Dios ubwo twegurira Imana ikibanza para la predicación de su kugira palabra, ngo kivugirwemwo ijambo ryayo a los hijos no kugira ngo hakoranire abahungu n'abakobwa b'Imana baririmbe bahimbaze Imana bumve n'ijambo ryayo. estamos señalando, Tuba turiko turerekana ishengero rya Yesu Kristo. es un tipo y figura. Ni igishushanyo ni ishusho n'ingero y'ishengero rya Yesu Kristo. Por lo tanto, Kubw'ivyo rero entendamos dutahure correctamente neza cane lo que es la dedicación ico arico ukwegurira Imana ikibanza de Dios, kugira ngo gihimbarizwemwo Imana ndetse humvikane n'ijambo ryayo. Nico gituma donde está el dufise ikibanza hari donde está igicaniro la palabra de Dios, ahava ijambo ry'Imana, lo cual ari navyo está tipificando bishushanya en el lugar santísimo ahera ha el cane arca del pacto, mw'isanduku y'isezerano. que las bendiciones Ese imigisha Jesucristo el ángel ya del Yesu pacto Kristo mareka w'isezerano sean sobre todos ustedes, yoba kuri mwebwe mwese lo permitan bien. no kuri jewe En nanje. este lugar Kandi ase kino que kibanza dedican en esta ocasión tweguriye Imana muri kano kanya, tweguriye Yesu para Kristo exposición de su palabra kugira ngo havugirwe y ijambo para venir a adorar y ryiwe glorificar a no kugira Dios, ngo baze bahahimbarize Imana. Ese hobaho umugisha ukomeye cyane kuri mwebwe mwese, hanyuma Kristo nawe yakire ofrecerán uguhimbaza muzomwegurira muri kino kibanza, mwegurira Yesu Kristo umukiza wacu, siga añadiendo kandi abandanye yongera ku ishengero ryiwe este lugar muri kino kibanza abantu benshi cyane, más y más personas abantu benshi que cyane tienen sus nombres escritos amazina yabo yanditswe mu ijuru en el libro de la vida mu del gitabo Cordero, cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho Señor Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristo. que use grandemente Kandi ase yokoresha cyane umukozi w'Imana canke abakozi b'Imana bahagarariye que se reunirá urushengero ruzokoranira muri iki kibanza, kandi ase yokugurura ibibanza byinshi muri iki gisagara lugares cercanos hamwe no mu bibanza bihegereye para servir a Jesucristo kugira ngo su Salvador. bahakorere Yesu Kristo Cristo, umukiza wacu, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, kandi turaza kubonana mu gikorane cyo mu ijoro que ya está asignado. mu kibanza cyamaze gutegurwa. Imana ibahezagire Les guarde a todos. kandi barinde mwese.